kado imwe ungabire imwe gusa. Bring him back. Ndagusabye mugarukane umukuru w'igihugu. Bring him back. Ndavuga ni Imana mugarukane mu gihugu. Niyo kado ndagusabye. And I said to God, Hamije nibwiye Imana. I will celebrate it all my life. Ndavuga ni Imana. Nubikora nzogutazira nzohimbaza nzogushimira imyaka yanje yose. It will be the greatest gift I received. Ndavuga ni Imana ivyo nubikora niyo ngabire ya mbere uzobumpaye gusa. And I said, God, tonight, today, Ndavuga ni Imana uyu munsi. and at 11 o'clock, hari nka minuit nka saa sita before the day was finished, imbere yuko umunsi uhera Albert called. Albert acara telefone And he said 2 words, 3 words. amajambo atatu He is back. arambwira ati ya garutse. And I said, hama ndavuga nti Hallelujah! Amen. And I received my gift hama ico gihe naciye ndonka iyo ngabire rero iyo kado yanjye before the day was finished. imbere yuko uyo munsi wa anniversaire yanje And I will celebrate it hama nanje every nzobitazira year. igihe cyose kumwaka Every time in May 14, igihe cyose tariki 14 z'ukwezi kwa I will say, gatanu thank you, Lord, nzokuba mvuga ni Imana warakoze for my beloved son, ku mwana wanje His Excellency, nyakubahwa the President of Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi is back in office. yaragarutse kandi mu gikorwa ciwe. That's why I said, Nicyo gituma uyu munsi ndababwiye if I came here nimba uyu munsi mubona and nagarutse said nothing for this whole week, ati nimba noshaka kugira ntihagire ikintu kimwe mvuga muri iyi ndwi it was enough for me ni ukuvuga kuba gusa ngahanda to see babona his gutya face safe. kubona gusa ari muzima agihema nivyo birampagije. I give all the glory to God. umva icubahiro cyose ndagiha Imana yo mwijuru. umuvugabutumwa Pastori Bahajat yarabandanije gutanga inyigisho ku muhingamo. Listen very carefully. Munkurikire neza. I'm reading from the Gospel of Luke chapter 13. We are reading to you ngiye gusoma rero ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Luka 13, a message that's very dear to my heart, ubutumwa bwiza by'ukuri bwankoze ku that mutima explains the way of salvation in a very